kwa mateka Jordi Mas ati ni 100%. Emmanuel Hagenimana ati jendabye imikinire ye ndamuhaye 8 ku 10. Aha. Gatete Pitas ati 9 ku 10. Mugabe Medara ati Lamine Yamal ndamuhaye 9 ku 10. Blaze niyo kwizera ati ndamuhaye 9 ku 10. Amadi Mpawonimana ni Amadi mu garage ni Pondeso ndamuhaye 9 ku 10. Nsanzwe n'umufana wa Real gusa ugo rupeti rurashoboye rurabizi Alan Muzungu ati jewe ndamuhaye 9 ku 10. Sosteni Rankunda ati Lamine Yamal ndamuhaye 9 ku 10 kuko niwe yagaruye ikizere kuri bagenzi we cyane igitsindo ciwe caragarukanye ingufu ku bakinyi ba Barca bituma babona ko bishoboka yego cyane. Bertrand niyo nkuru ikirato cakoze ibara VAR ikikora umuti harya uyu urya mukinyi wa Inter Milan Lamine amuhaye 9 ku 10. Juvenal Saguye Nsifana FC Barcelona ariko uyu mwana ndamuhaye 8 n'igice ku 10 nayiwe. Zaburon tuyishemeze amanota n'8 ni make cyane amanota 8 make cyane. Urya mwana ni nwo mugeranya n'umwana yiga mu wa mbere hama agakorera ama devoir aho mu wa kabiri yego nani cambuciye jewe ndabuha 9 n'igice donc n'umujene arenge ivyo birimwo arenge ivyo mwana ntacifata nk'abana nta bwoba gifise yego Silas bitanga imana mumeze bon hama vy'ukuri Lamine Yamal nta nuko numva no musigura kabisa yarayanyemeje kabisa ndamuhaye 100%. Christophe Sengi yumva urya mwana ari n'imano ndamuhaye 8 ku 10. Juvenal Sanguye ariko kuri YouTube amajwi ariko rasoka afisa aravyumva aca bitunganya afisa n'umuhinga gose. Richard Ntebuwayo Lamine Yamal ndamuhaye 8 ku 10 arayakwiye. Hariya niyo gusenga Elvis nukuri kwimana yo mwijuru jewe ndumufana wa Real Madrid ariko urya mwana kubganje no mu 9 ku 10 urumva sha n'abakeye baramukunda kabisa. Yamal Pedri nawe aratakavuga ati ngo Martin ariko aratuma adatsinda ibitsindo byinshi kuko aha kumurungikira imbere we yikinira asubira inyuma ndabona rero Barde abonetse vyokora cyane naho yoba Hector 4 vyo bavyiza. Aha numwihozo wawe Furaha Piusi ati bite jewe ndituse kwizina banzi benshi nka Suve ndi Nairobi hama Yamal ararenze jewe ndamwita Ruvumbura Misega jewe ndamuha amanota amajana 200 hari Ruvumbura Misega. Emerine Nick amahoro batama nanje nabakunda cyane hama jeni twa Loris Aru Arjun nukuvuga Lamine Yamal jewe ubganje namuhaye amanota 10 ku 10 kubera yakwiye cyane nimureke kumupunguza n'umwana w'umwete muri football. Eric ndayikunda nawe ati Eric Kibenga ndamuhaye amanota 9 ku 10. Urumva yuko bagerageje benshi bamuhaye menshi nayo twakubona shima gusumba nayo twamuhaye. Oya twebwe nuko ibintu byo kwigisha nayo twarabiciye nta mwigisha atanga yose kuri yose hari umwigisha kugira ngo ayikaramu nayo ngo 8 ku 10 ngo nayi wanje 9 ku 10 ngo nayi Imana. Wowe uronke 7 ku 10 niyo maximum 7 ku 10 ciao wahejeje mu bisanzwe uronse 8 ku 10 twabivuze ni nka maximum baramanota uba wagerageje kuyikurira ko kugira ngo nawe no umunyeshuri ntaca agenda yavyimbye ntaca yiyemera cyane ntaca ariko ukuntu kiki iyo umunyeshuri yaguhomye mu gice cya kabiri aca atangura no kudatonda kuyikuru yawe urabona troisième trimestre ntabagitonze kuyikuru yawe hageze ko ojya naramuhomye naramufunitse urumva rero ni byiza yuko uragira iyo ni methodology y'ubwigisha rero buragerageza nakura kuvuga ati uyu mwana yankubise yampomye ni maximum ariko reka ndamutora agakosa ndondera agakosa aho kari kose kugira ngo nimba ari date yatanditse neza nimba ari eromba nimba ari kumbure no vuga
umurongo ataciye neza ukaraba akantu yakora abakantu rero nuko nivyo twe natwe twagize ahandi ho by'ukuri no mwana ko namuhana yose kuri yose reka ndamutse witwa Pino K uyu n'umusatirizi wacu mu Karatosi FC ariko akaba uyu unye kenshi asubirira Danzore ndamuramutse cyane gose Danzore ngaho kwa Dayizamu uyu asubirira Danzore yo wa Danzore ari ukuntu yiremera ariko afashe umupira kiruka rero kenshi Danzore hari iminota yiwe uyu rero ni wacayinjira Benzema batazira Pino K uyu rero yaramubwiye ati Benzema wewe kugira ngo ubicamamare ifo yuko ndagusiga amavuta kuri uko kugura namusiza amavuta ubu rero niwe twiteze novuga ku match ya ro 18 twasabye match rumbuta match retour ariko rumbuta malheureusement batubwiye yuko batari tayari bari ibindi bikorwa barimo ariko match nubundi tuzokina match twebwe twamaze gupanga match nitupangura tuzoca turaba ingene dukina match zoba ro 18 nyene tubiteze cyane gose rero Pino K kuri no match Pino K azoha batazira Benzema ndamuramutse Dr hariya muri aya mukinama mbe yitwa Dr bitwa Didier Dr Akazi Didier nawe twariganye yabaruta Didier niko yi Dr Akazi kandi radugushyikira bamutazira kahawa Dr Akazi Dr abizi cyane ndamuramutse cyane gose uwitwa Kamsoba nawe ni vice president wacu ariko aradukurikirana kuri Buja TV Kamsoba nawe tumuramutse cyane gose ndanamuramutse Innocent ngaho muri quartier 4 kuri Furaha kugira ati ndabakurikirana iminsi yose kuri live mbandiho Innocent ngaho kuri Furaha ndamuramutse cyane gose ndetse n'uwitwa Vidinike yari ya Soweto umukunzi wa Real Madrid ndamuramutsa na Floribert adakura kurushinga Floribert umufana wa Real Madrid abati jewe si mpemuka ati ndi Real Madrid ari ayo rero batigira bahemuka cyo kimwe n'uwitwa Methode uramubona Methode mu engineer mbe hari ya Mutama nawe ntigira hemuka na gato muramutse nawe nyene Mutama Risuba Fanani Risuba Pascal mutoya wakaye mutoya wakaye byano mu Barca yambwiye ngo jewe bakinyi bo muri Primus League mu banyaruka ati narimwe aturabaza mugenzi wawe namubwiye ati jewe Risuba duhenda byo mugenzi wawe aturamubaze twarakinanye ndamubajije gera mbwiye ati tujya mu ngora hasi yariruka Risuba 100 metre yayiruka mu misegonda 9 yumvi namubwiye ati none kuye gutagiye muri boshananye kuvyibuka ntevye shaki iyo yaja muri ati mazogira Brazil muri jenu ndamuramutse cyane gose Risuba ngaho mukina nuko reka kaya nabafana equipe yawe Liverpool warubizi ari umusigaze guhurira hariya kwa kakabere ko kwande haya kuri terrain haya kwa kuri zone Liverpool ikirakina yari match yatugoye gose ya Fulham match mwanganyiki twaratsinze bine kuri 3 menga okay nabona ko nawe yahumagaye nabwo kuko nawe ukunda nani ati byari Liverpool dam ndamutse cyane gose abakunzi ba Liverpool aho bari hose ntibagiye hariya uwitwa Kaka ndamuramutse cyane gose nuko Alonso reka dusimbire hehe muri Europa League nabo batubikiye byinshi nk'abantu ariko ivyo byinshi bikura hehe kuri Canal Plus na hana atari Canal Plus kandi rero turabwira ati Canal Plus rero yabagiriye akantu kuri match yo ku munsi wejo abaraba kuri Canal Plus Sport 2 bararaba ariko no munsi udafise yabuke mu 200 ku munsi wa kabiri abantu benshi bantelefone bati mbeki kitwirabira he ndababwira ati ni Canal Plus wikira chako match ya Arsenal na Paris Saint-Germain ariko udafise yabuke ya 20000 wongera kuri buke ya 40000 zanufise kuduga nukuri ntushaka kubiraba rero murabe mu bikore kuko iza Europa League na Europa Conference League muza kuziraba kuri za chaîne z'icongereza za Super Sport isazi 3 rero Atletico Bilbao hari San Manes baraza kuba bakira umugwi wa Manchester United match ikomeye hama masanyene Tottenham Hotspur ya Ange Postecoglou iraza kuba yakira umugwi wande wa Bodo Glimt aho rero mbega ninde aza kubatsinda yundi kuko
kuko Alonso uyu umugwi wa Bodo Green no wakuyemwo equipe ikomeye ya Bodo Green tibakuyemwo uyu mukino muri Norvège y'umugwi ni equipe yo muri Denmark Minga Denmark haya kwa za Copenhagen kwa za Copenhagen Bodo Green bakuyemwo equipe ikomeye bakuyemwo Lazio Roma bakuyemo Lazio sivyo bakuyemo Lazio uyu mugura akomeye equipe irakomeye bakuyemo Lazio ko batangwe batsinda 2-0 hamara match retour Lazio nayitsinda mayengo 2-1 yumvi baratasherera abataliyano equipe ikomeye Bodo Glimt bazagiye kuba bagendeye ku kibuga cha Tottenham Hotspur Stadium saa 3 z'ijoro Tottenham Hotspur ni equipe ni muri Norvège ni muri Norvège ko mbona aba Norvège benshi cyane gose ni muri Norvège nuko rero Tottenham bafise profile nk'iya Manchester uno mwaka ni equipe basigaranye icizere cyose cyo gukwiza sezo yabo kuri kino gikombe cya Europa League ni equipe bafise ugo gwize ico cizere cyuko botahukana kino gikombe hama bakakina UEFA Champions League mu mwaka sino nta rindi nzira nimwe gishoboka kuri no migwi kugira ngo ironka ayo mahirwe nkayo onye rero ugiye kuraba Tottenham Hotspur ni equipe by'ukuri bariko bagerageza kuba beza muri kino gikombe bitumwe nihiganwa bakina bitumwe novuga n'ubwiza bw'abakinyi rimwe na rimwe kuri zino match bagira bigaragaza bivanye novuga n'amazina yabo kuko match novuga nk'izi iyi birasaba yuko umukinyi nka wewe Son bigaragaza wikura kuri ya shusho wari ufise yo muri Premier League mbi cyane umukinyi nka Yves Bissouma uzukigaragaza Christian Romero kapiteni wabo baza bakiga aba Dominique Solanke akaza agafasha abitwa ba James Matiste ba James Madison baka izirinzo match ziza zikagufukura canke ziza zigatuma wifukura ugaragaza ubwo bwiza hamukibagiza ububi warufise muri yo sezo yose muri Premier League rero nico gituma ubona ko Tottenham Hotspur nabo nyene bariko baragerageza kubikora ariko si match by'ukuri mbona yo kwigiye korohera Tottenham Hotspur bivanye nibihe n'ubundi bamaze imisi barimo ibihe bibi bavuye gutsindwa na Liverpool bitsindo binga bitanu kuri kimwe score mbi cyane gose kuri Tottenham Hotspur ariko si iyo score mbi turiko turavuga Tottenham Hotspur yagiye yitwara nabi n'ikimenyamenya bari mu bibanza hariya bitashemeye hari ariko by'ukuri kuri Tottenham Hotspur ku ruhande rwabo iyi match siyo gutakaza ni kufana kupona kuko bafise gukiza sezo biciye kuri ino match mbona yuko i Bodo Glimt yo yagize iki yakuye mu Gwara Roma ba ku ma penalty yavyumvikana Tottenham Hotspur ngaha ni sauve sezo yabo ni sauve sezo yabo ivuga ati twarakiye finale yande ya Europa League nubwo turi mu kibanza ca 16 muri Europa League Manchester United nayo mu kibanza ca 14 muri Premier League ariko uravuga ati turashobora gusova sezo yiwacu tugatwara yo barigira kabiri Europa League muri imyo myaka nyene yo barigira kabiri ko baheruka 2016 kombe yavyumvikana Manchester United ariko ifise ikibaro gikomeye cyane gose gikomeye ko match na Atletico Bilbao ni equipe itoroshe ni equipe itoroshe kabisa aha rero Alonso kubwawe izi match kuri Atletico Bilbao na Manchester United kuri match ya Manchester na Bilbao Bilbao izo biri muhira bwa mbere na mbere Bilbao izo bayagarukanye niko Williams ariko match yo muri weekend atakinye ntihakinye ariko biravugwa ko iyi match ashobora kuyikina Bilbao ariko nibwo biruko bamwe mu bakinyi baho ngendebwa ko nubundi bari mu mvune niyo Manchester United nubundi ifitiye ayo mahirwe ariko ni equipe tuzi neza yuko niyo equipe hamba inyuma ya Atletico Madrid muri La Liga ni equipe nayo nifuse ubuzibizi bukomeye muri La Liga urumva ni equipe kandi iri dynamique cyane bakina umupira w'ingufu bari fort physiquement
ariko kandi bari n'abana na fort techniquement bafise abakinyi by'ukuri bari très technique bagiye gukina na Manchester United yoyo bamwe mu bakinyi bayo ari mu mvune Diego Dalot sezo yararangiye ntaza kugaragara kuri no match abitwa ba witwa Zigze nawe ntaza kuboneka muri no match ariko tuzi uburyo nubwo Zigze yafashije muri quart de finale cyane gose baravuze yuko uyu mukinyi bateza kumongeza amasezerano urumva rero Manchester ariko hagati aho bagarukanye Amadiaro ino match ashobora gukina iminota yiwe ya mbere bamumenyereza bagarukanye Matisse de Ligt nawe avuye mu mvune abo bose n'abakinyi bashobora kuza bagasahiriza Manchester muri zino nkino za demi finale na cyane yuko bisaba yuko Manchester igira gestion nziza y'uru rukino kugira ngo bize biyifashe muri match retour na Liga bazoba bakinira Old Trafford resultat nziza ya Manchester kuri no match nuko bokwevita gutsinda n'imiburiburi bahakure nira ariko kandi gutsinda kwa Manchester kuri no match biri kure kuko ni equipe by'ukuri igoye cyane Atletico Bilbao abaravye match ya Real Madrid bakina na Atletico Bilbao ni mu hazibiri ziheze barabonye match nyine yagumiwe cyane gose equipe ya Real Madrid igitsindo kimwe baronse hajya ninde yakibatse Valverde niwe yakibatse naho nyene mu minota ya nyuma imisegonde ya nyuma ibintu byose byanse rero ni equipe by'ukuri kuri Manchester birasaba bagiye muri hari anye muri Espagne birasaba yuko bahava n'imiburiburi bafise iyo resultat ibatuma muri Old Trafford baza bihagararako sino hamwe botsindwa kuri no match Old Trafford byo bago cyane gose nuko ari Manchester United ifite urubanza rukomeye cyane gose mbega gaza gusobora inakipe nyandakina na Nico Williams n'abandi bakinana hariya ubona yuko bazobabuze rero babavuze Diego Dalot bazobabuze abandi hariya Zigze bamwe bakunze kuba bakina ariko kurade gwa Tottenham hoho umukinyi Son Heung-min azoba adahari kuko ari mu mvune na wene hamwe na Dragusin ariko rero vyumvikana yuko n'inkino ziza kuba muri Europa League ariko muri Europa Conference League hibereyo Chelsea atangwa na ifiti izo kina demi finale no mugwi witwa Jurgarden ne Chelsea kabisa ya migwi yo mu ntango Jurgarden Chelsea kabisa ndawe umugwi ngira ngo wo muri Sweden no kudaha no muri Sweden Jurgarden no muri Sweden Chelsea nganda wana bayibura equipe kakuyemwo equipe nayo nyene nziza ka Jurgarden kakuyemwo equipe nziza kakuyemwo equipe yendabe equipe ya Real Betis kakuyemo Jurgarden kari hehe kakuyemo Rapid Vienne yo muri Autriche urumva rero Chelsea yoyo je ndabona yuko paraporo ya Manchester muri Europa League canke Tottenham Hotspur ndabona ko Chelsea by'ukuri bari mu nzira bari kumumanuko bari kumuporomoko niko novuga bari ahantu kumuporomoko peu importe mes formes Chelsea yo birimo ariko ngaha hano simbona equipe yo ikanga Chelsea bugingo tware gikombe aronse gusa Chelsea equipe mbona yo igora bayihuriye muri finale Real Betis Real Betis bo bazakina na Fiorentina nayo ni equipe mu Butaliyano nayo ikinamwe ba De Gea ikinamwe ba Moses Kean ni equipe nayo uravye no affiche yabo Fiorentina na Real Betis ni migwi ibiri mbona yuko iri equilibre sivyo iyi match kabisa umwe muri bo hamwe yokuramo mugenzi we nta karenganyo ko bakarimo sivyo kuko baranje mbona bangana bari ku rwego ariko Chelsea umwe muri bo azohura n'uwo onye zo bari finale ikomeye cette fois-ci ariko ndabona iyi demi finale ya Chelsea ya Chelsea hanye atagusamara kugiyemwo ni hamenye ruvuga ute equipe ya demi finale bakinye na equipe ya quart finale Chelsea yatanguye itsinda ibitsindo mengo 3-0 bari ugenini Returu yo equipe yaremeye irabatsinda 1-1 uri kuraraba ugwego iriko
n'imigwi bari kumwe urabona yuko Chelsea ariyo ifise amahigo. Chelsea yakuye mugwi wa Legia Varsaro caracura cyo bumva nk'iyo umugwi wa hehe yo mugwi ndabo no muri Pologne ko bari Wandowski hariya. Rero vyumvikana Chelsea iyo twari igikombe Alonso yo ibaye mu ma equipe amaze gutwara ibikombe byose. Champions League ifise, Europa League ifise, ikitwa na Europa Conference League urumva yuko izoba imerewe neza. Nuko rero nizo nkino zihari uno munsi kuri Canal Plus urirabira urukino ushaka muri izo nkino zose. Nuko ibintu bimeze muri izo nkino zose urashobora kwirabira urukino ushaka haba kuri ariko uko biri kose je ndaba Bilbao na Manchester United. Bilbao na Manchester United niyo match zo bimeze neza. Niyo match ndaba kabisa. Niyo match ndaba kuko niyo match ikomeye, niyo match y'amateka ubona yuko ibwiza kurabwa neza. Nuko rero isaha 7:38 imbere ko tubaha umurongo dusubona ubutumwa bwanyu reka dusimbire rero muri basketball muri NBA. Bale ma playoffs ni first round ubona yuko imigwi ikomeye Alonso ikiragenda. Ejo ubundi Milwaukee Bucks baracomotse. Bantu to kumpo fye nkuru. Indiana Pacers bakuyemo. Hama rero ubona yuko umugwi wa Celtic Boston urafyese Orlando Magic yarahise. Rero ubona yuko ku munsi rero wejo ikintu cabaye gitangaje gose. Umugwi wa Minnesota Timberwolves urarengeye ku mugwi wa Lakers amanoti 198. Uwitwa Rudy Gobert yari yahumagaye. Anthony Edwards yari yavuga ati aba bantu nibatuva imbere wewe LeBron James, wewe Luka Doncic, wewe ntutuva imbere. Bari bahumaganye. Lakers barebwa ati tugutekerere neza utahe umeze neza. Rudy Gobert arababwira ati ku manota 27 yatsinze wenyene kuri robo 24. Owe no mukinya taraherutse gukora ibintu nk'ibi ariko rimwe na rimwe yabikoza arabikora bigafasha ikipe yiwe ya Minnesota. Rudy Gobert na Anthony Edwards baravuze bati wewe LeBron James, wewe Luka Doncic ni mutubise. Ekipe ya Lakers jembo na habaye musamazi. Ni gute ekipe nka Minnesota yo gushikana victoire zitatu wewe ukiri kuri imwe. Uri kuri imwe. Avantage n'ubundi ekipe iba yagushikanye insinzi zitatu wewe ukiri kuri imwe. Hasigaye match imwe gusa. Avantage n'ubundi iba ibiri kuri yo ekipe kuko sinkubeshe kiki muri nkino za basketball. Nta hazari birimo. Oya. Ugusumbya bagusumba. Si bya bindi vya football we ushobora konsomba je nkagenda nka Paris kanatsinze igitsindo kimwe bikarangira nagutsinze. Hano biragaragaje intege nke za Lakers n'ubwa muri no saison. Peu importe ko washitse muri izi nkino za playoffs ariko uwemeye yuko Minnesota igutsinda victoire kugerana kuri victoire zitatu wewe ukiri kuri imwe byukuri ntacho wobugiye no vuga ko uturukirira rero ni anye Minnesota ya Amerita n'imbere y'ururu bine kuri kimwe rero inkino zina batsinze Minnesota Timberwolves batsinze umugwande wa Lakers usabira teye isoni kuri nka Lakers ofisa abakinyi nk'abajyanye gutsindwa rero vyumvikana aho rero tayari LeBron James ma playoffs turamusezeye na Luka Doncic umwe yakinye finale ziherutse mu mugwi wa Dallas Mavericks baki na Boston Celtics watko yabaye mukinyi mwiza wa Dallas Mavericks ariko kuri umugwi wa Golden State Warriors warushaka muri no joro guheza ibintu nawo wakina no mugwande wa Houston Rockets Rockets bavuga ati we Warriors nivyo turi bizingaye turi bitatu kuri kimwe Warriors ati tubirangize hari aba Draymond Green bavuga tubirangize ba Stephen Curry tubirangize ariko Houston Rockets bavuga ati barabahenze ntiyaragera peut-être mu rukino rukuru baraza batsinda amanota 131 kuri 16 yande ya Golden State Warriors urabona hari hafisa bitwereka ubona yuko bavuga ati urenga zitatu kuri zibiri Golden yishize muri danger dasanzwe iyi ni danger dasanzwe bishizemo Golden kuko
ntabwo yari difference y'amanota menshi ugiye kuraba ino match difference y'amanota 18 n'atanu 15 by'ukuri no nganda abona yuko by'ukuri equipe ya Golden yasamaye kandi bari ku kibuga cyabo bari ku kibuga cyabo habaye mu busamazi ku ruhande rwa Golden State Warriors ngaha rero biriko biraza umugwa Houston akavuga ati turakeneye ko habukino gwa kangahe gwa gatandatu tunyinyurana aba nibwo bovamwo Houston Rockets ni equipe by'ukuri atana bakinyi b'amazina barimwo muri kino gihe ndabona yuko bo basohotse aho tete mu gihe bo sohoka no ku rukino gwa gatandatu ariko mu gihe bo tsinda match ya gatandatu zikaba victoire zitatu kuzindi iyi equipe ya Golden State yocigaba kabisa nuko rero ubona yuko nuko bimeze ubona yuko ahandi ubona yuko ingene bimeze bisa nk'ibyarangiye ku munsi w'ejo turabe ntivyarangira New York Knicks na Detroit Pistons turabe kimwe ku busa kimwe ku kindi bibiri kuri kimwe bitatu kuri kimwe bica biba kuri inde bitatu kuri bibiri umugwande wa Knicks bari tuwa de nabone umugwi wa New York Knicks watsinzwe na Detroit Pistons amanota 6 kuri 3 ya New York Knicks rero vyumvikana rero ngaha urukino ngaha rurasha kwidadanura ruza kuba mu bucagucagu isaha 7:30 rero ngaha urana yuko imigwi ikomeye tayari kiragenda Lakers iragiye Bucks iragiye hari ubona yuko Miami Heat nayo menga yaragiye nayone Miami Heat nayo menga yaragiye kuri inde kuri Cleveland Cavaliers katurabe hari ya oya abantu baratanga gukino menga turabe aba vyaraheze nabone vyaraheze kuko Cavaliers ase match ya mbere tsinda ya kabiri tsinda ya gatatu sinda ni yakane Miami Heat yaragiye rero vyumvikana ngaha ibintu sineza ku migwi ikomakomeye ngaha urabona yuko hariya umugwi Cleveland Cavaliers cyo kina na Indiana Pacers bazoca bakina na Indiana Pacers hariya New York Knicks cikina na oya bari ntibaraheza hari urukino bakibafise ariko Boston irindiriye hagati ya Houston Rockets nande na Golden State Warriors oya ni New York Knicks indi hariya kuri New York Knicks ahubwo Golden State yo muri West Conference irindiriye ni Minnesota Timberwolves ni Minnesota Minnesota Timberwolves Minnesota ni irindiriye hagati ya Rockets na Golden State Warriors kuko hariya ndabona imigwi yamaze gushika hariya Oklahoma City Thunder nayo irindiriye hagati ya Denver Nuggets nande hariya hari indi wari tuwade hariya Denver Nuggets Denver Nuggets ubugira kumwe nande Denver Nuggets ikume nande ikume na Clippers yego Los Angeles Clippers ya Paul George ikume na Clippers hariya ubona yuko ariyo barindiriye yo bari bitatu vya Denver Nuggets kuri zibiriza Clippers Oklahoma City Thunder niyo ibarindiriye ubona yuko yo isa niya yahejeje ivyayo rero nuko rero hariya muri NBA playoffs bariko baragira muri first round niko bimeze